Amahoro Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumonesha kure yacu ya BTV Burundi numwanya mwiza kugira dukurikirane amakuru mu Kirundi. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Nibikwiye ko imodoka zikwiye gufatwa zikamara ikiringo kirekire hariya mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza mu ibarabara, kuko izo modoka zishobora gufasha mu kunguruza abene gihugu. Ivyo nivyashikirijwe na Aime Laurentine Kanyana, umuhuza w'abarundi, mu gihe yari umutumire mu nama nkenguza mateka. Muraza kubikurikirana mu idonido yano makuru yacu. Nayo Burundi bugiye kuronswa ikibuga mpuzamakungu kiri ku rwego rwa arena kizofasha mu kwakira inkino mpuzamakungu zitandukanye, ndetse zigafasha no gutorera umuti ikibazo cikena gikibuga canke by'ibibuga mpuzamakungu bimaze iminsi vyibonekeza ngaha mu gihugu cacu. Ivyo rero byashikirijwe na Remy Barampama asanzwe avugira ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo inkino. Muraza kubikurikirana mu idonido yaya makuru twabateguriye mu kanya. Idonido ya makuru yacu. Nongeye kubaramusa ndabahani ikaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu mu Kirundi. Nabamenyesheje mu ntanga marara yuko umuhuza w'abarundi Aime Laurentine Kanyana, mu gihe yari umutumire mu nama nkenguza mateka, yarasavye yuko imodoka zifatwa zikajanwa mu gipolisi gisanzwe kigenzura uruja n'uruza mu barabara, yuko zitomarayo ikiringo kirekire, kuko bituma ataboneka imodokari zunguruza abantu. Reka dukurikirane Jules Verne Nakimana niwe yaduteguriye ino nkuru. Umuhuza w'abarundi Aime Laurentine Kanyana ariko ashikiriza ivyaranguwe n'urwego rw'umuhuza imbere y'inama nkenguza amateka. Yashikirije ko ashima uko ibikorwa by'ubwo rwego biriko biragenda, ariko yaragarutse kandi ku ngendeshwa ziriko zirononekarira mu gipolisi kijejwe gucungera uruja n'uruza rwo mu mabarabara, kandi zari zigishoboye gufasha. Twaragerageje gusemerera kugira ngo zijya ngendeshwa ziri muri PCR zigabanurwe. Ubu haragiyeho umugwi uri kurabikorerako, ariko ntiturashima neza kuko biracuzuye, ntiturabona ko birabahava. Twe twoshima yuko vyoba vyaragabanutse omwe a 60%, ariko n'ubu biracuzuye. Uwo mugwi rero wogira inguvu, kasubira ukagira inguvu. Bijya bikoresho bigugwa amafaranga y'agaciro, niyo yene tuma dukenera mu kugura vya bintu byose byankenerwa dukura hanze. None tugiye kugura imodoka hataragera, tukagura amamoto hataragera, tukagura ibikoresho bitandukanye, amakinga hataragera, kandi vyari kuba birakora biryamye harya, mwumva tuzoba twungutse? Igikoresho umuduga, imoto nikora amakosa, ukora amakosa n'uwo bayitwaye. Uwayitwaye nawe bashobora kumushyira ku ruhande igatwarwa n'ubundi atakoze amakosa, ariko igikoresho muri rusange kikaja muri circulation kigakogwa, kuko kubiryamika hajya n'igihombo kidasanzwe. Umuhuza w'abarundi yaraniguye kandi ingendo y'abacamanza bihutira gufunga umuntu kandi bitari bikenewe. Gufunga abantu ni dernier recours, yategereza kuba premier recours. Nico kandi turasubira tukakigaruka ko tukavuga duti abantu bafunga nibagaruke bikubitagashi, bazi barabanza kuraba neza, basome neza amategeko, banarabe ico cyaha cyakozwe ko kibereye ko kinda gufunga umuntu, kuko turiko turaja mu iterambere, tuko turaja kuri yambona kajozoza. Ntizoshoboka na gatoyi abantu bajejwe gushira mu ngira amategeko mpanavyaha bayakoresha rimwe ukutariko, kuko iyo ufunze umuntu ugafitiye ideni uyundi, hari aho usanga umubujije gukora kugira ngo ari rya deni. Iyo ufunze umuntu ngo bafitongo n'uwundi, ubu uri kurabuza ko rya tongo ishobora gukorerwamo ibikorwa by'iterambere n'ibindi. Ivyo rero navyo nyine baze baravyitwararika, kuko mu busho butandukanye twashoboye kugendera twarasanze y'abantu bapfa ideni, ama affaires civile, twarasanze y'abantu barengeje ibiringo. Ivyo byose
bikaba ibintu bituma bidaha ishusho nziza igihugu cacu kandi twifuza ko coba igihugu gihurumbirwa. Abituye ubwo rwego mwaka 2023 ushirwa 2024 bakaba bagiye baragabanuka nayo amadosiye agera ku majana 427 abituye ubwo rwego yaratorewe inyishu mu gisata c'ubutungane intwaro hagati mu gihugu n'indero nizo bisata abituye ubwo rwego bavuyemo cyane. Tubananye n'amakuru yacu ingo zigera ku imiliyoni zibiri ibihumbi amajana 335 amajana 995 z'abarimyi nizo zikora ubworozi n'uburimyi butamenyerewe ndetse nk'ubworozi bw'insazi imisiba ibikere hamwe n'ibifyera nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 gakwego ubusa 32 ryo kuwa 27 ntwarante umwaka w'2025 rishira ku mugaragaro ibiharuro mfata kibanza vyavuye muri rusansuma nkuru ya bene gihugu uburaro uburimyi ndetse n'ubworozi yakozwe mu mwaka w'2024 inkuru ya Elvis Munyaneza. Nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 agakwego ubusa 32 ryo kuwa 27 ntwarante umwaka w'2025 rishira ku mugaragaro ibiharuro mfata kibanza vyavuye muri rusansuma nkuru y'abene igihugu uburaro uburimyi n'ubworozi y'umwaka w'2024 mu Burundi ingo zigera ku miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 335 n'amajana 995 z'abarimyi nizo zikora ubworozi butamenyerewe ingo zigera ku majana 933 zorora isazi ingo amajana 490 zorora imisiba nayo ibikere vyorogwa n'ingo zigera ku majana 438 mu gihe ingo zigera ku majana 445 zorora ibifyera. Ico cegeranyo cerekana ko hisunzwe intara nshasha z'u Burundi zitanu ubworozi butamenyerewe mu Burundi bukorwa uku gukurikira. Intara ya Butanyerera niza kwisonga mu kwijukira cane ubwo bworozi butamenyerewe kuko ingo zigera ku 552 n'amajana 250 arizo zikora ubwo bworozi. Nayo intara nshasha ya Gitega niza mu kibanza ca kabiri mu kwijukira ubworozi butamenyerewe kuko ingo zigera ku 494 n'amajana 561 arizo zikora ubwo bworozi. Ubwa gatatu haza intara yagutse ya Bujumbura mu kwijukira ubworozi butamenyerewe ingo 461 n'amajana 754 nizo zikora ubwo bworozi. Ibiharuro vyerekana ko intara ya Buhumuza iza mu kibanza ca kane mu guhurumbira ubworozi butamenyerewe ingo 416 na 68 nizo zikora ubwo bworozi. Mu kibanza ca gatanu haza intara ya Burunga muri iyo ntara ingo 411 n'amajana 362 nizo zikora ubwo bworozi butamenyerewe. Mwomenya ko ubworozi nk'ubu naho butamenyerewe cane mu Burundi mu bindi bihugu burijukiwe cane nubwo ivyorogwa bitaribwa vyose. Hariho ibihugu aho ibifyera n'ibikere ari imfungurwa z'abantu nayo isazi n'imisiba bigakoreshwa nk'imfungurwa n'ibindi bitungwa nk'ifi inkoko n'ibindi. Uburundi bugiye kuronswa ikibuga mpuzamakungu kiri mu rwego rwa arena. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe na Remy Barampama avugira ubushikiranganji bw'inkino ni mugiye ariko arishura ibibazo vy'abamenyesha makuru. Ico kibuga rero kizoba kije gufasha no gutorera umuti ikena y'ibibuga mpuzamakungu riguma yibonekeza hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka dukurikirane ino nkuru. Ibikorwa byo kubaka stade ntwari ivyo babigeze ku musozo nkuko bishikirizwa na Remy Barampama umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo inkino. Nivyo ibikorwa byo gusubiramo stade ntwari biri ku rugero rushimishije kandi udukundire tumenyeshe abarundi ko iyo bikorwa ubu biri ku musozo. Ubu umwitwarariko uhagaze mu gushirako amatara azoboneshereza ico kibuga.
Ibyo birangiye twiteze yuko abagenduzi bishira hamwe mpuzamakungu irabo umupira w'amaguru bazoca bashika basuzume bemeze ibikorwa byaranguwe kuri ico kibuga. Gutyo rero ibyo birangiye niho ico kibuga Stade Intwari kijoka gitangura kwakira inkino mpuzamakungu nkuko byahora aho hambere. Kuko imbere yuko abagenduzi bashika nitwotegekanya ko dushobora kwakira izo nkino mpuzamakungu. Mbega hoho kuvyerekeye ibindi bibuga vy'inkino ubwo bushikiranganji buriko burakora iki n'ubu? Kandi tumukurikire Remy Barampama yaragize ico ashikiriza. Ikibazo kijanye n'ikibuga c'inkino y'amaboko basketball cyategerezwa gusubirwamwo aho twita kuri Departement des Sports muri quartier asiatique. Nivyo mu ntumbero yo gutorera inyishu ikena y'ikibuga cha basketball, ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo inkino bwafashe ingingo yo gusanura kijya kibuga, mbere butako buratanguza ibikorwa by'ibanze byo kuraba ibikenewe kugira ngo ico kibuga gisubigwemwo kandi gikwize ibisabwa ibibuga mpuzamakungu. Kugira hatoregwe umuti urama kubijanye n'ikena y'ibibuga, umushikiranganji mu byo bujejwe arimo inkino bwaramenyesheje ko hagiye kubakwa ikibuga mpuzamakungu kiri ku rwego rwa arena, aho inkino nka basketball, volleyball n'izindi zizoronka aho zikinirwa atankomanzi. Ivyo biruko mu gihe Burundi budashobora kwakira inkino mpuzamakungu kubera ibibuga bidakwije ibisabwa ku rwego mpuzamakungu. Yo mu makungu tuza kuyashikirizwa na mugenzi wacu Joyeuse Ingabire awaza kutubwira ibiriko biravugwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ubushinwa bwasavye Amerika ko bwosenyera ku mugozi umwe mu ntambara y'ubudandaji, mu gihe ivuga ko izogwana gushika itsinze, mu gihe izobandanya gutegwa n'igikorwa ca Amerika cyo gutanga amakori. Umushikiranganji avugira ubudandaji y'Ubushinwa yabwiye abamenyesha makuru ati urugi ruruguruye kugira ngo habeho ibiganiro, ariko iki kiganiro kigomba gukorwa ku rugero rungana kandi rushingiye ku mwumvikano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gutangaza gushinga amakori atanumwe abona ku bihugu byose bifatanya mu byo ubudandaji harimo n'Ubushinwa. Ivyo bikaba bihungabana cyane uburenganzira n'inyungu vyemewe n'amategeko by'amashirahamwe y'Ubushinwa, kandi bikagira ingaruka zikomeye ku gushikana ku rutonde rw'ubutunzi kw'isi. Umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ejo kuwa gatatu igenekerezo rya 9 Ndamukiza Ubufaransa bushobora kwemera igihugu ca Palestina muri Ruheshi mu nama ruzorongora hamwe na Arabie Saoudite mu nama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Navyo yavuze ko bikwiye gutuma Israeli yemezwa n'ibihugu bitari bike. Iyo nama igamije gushinga leta ya Palestina. Ivyifuzo vy'uko habaho umuti w'ibihugu bibiri byarakomeye cyane kuvuga intambara itanguye mu karere ka Gaza yatumye n'igitero ca Hamas kuri Israel kuva igenekerezo rya ndwi gitugutu umwaka wa 2023. Ibihugu hafi bingana 150 vyemezwa na leta ya Palestina. Muri Rusama umwaka wa 2024 Ireland, Norvege na Espagne nibyo byateye iyo ntambara hanyuma. Ariko rero umuti w'ibihugu bibiri uguma wanse umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Ni kuri iyo nkuru ivuga inkuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu no munsi nk'abanda bashimiye mwese mwashoye kuyakurikirana. Nshimire abamenyesha makuru ba BTV bashoye kuyatorokanya, ariko kandi abari mu buhinga bw'ivyuma badufashije kugira ngo ano makuru ashobore kubashikira atankomanzi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro, amasanamu ameze neza ndetse n'indirimbo zimeze neza mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Naho ubutaha Imana ibanzigamire.